Mugira amahoro n'ubutungane mwebwe mwese muri kumihora y'amaradiyo Inzamba RPA bena television Renaissance. Nongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro c'urunani rw'ayo maradiyo na television. Uno musi tuyaga ku butungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Mwarabikurikiye, leta ya Soudani iramaze gutangaza ko igiye gushikana Omar Al Bashir yahora atwara ico gihugu imbere y'ubutungane mpuzamakungu. Yagirizwa gukora ivyaha vyo mu ngwano, ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ivyo vyaha rero yagirizwa akaba yabikoreye muri Soudani y'Epfo i Darfur, aho abantu barenga ibihumbi 300 basize agatwe bazira ko bateye kubiri n'ubutegetsi bwa Al Bashir basaba kuyonkora kuri Soudani. Ubwo bwicanyi bwabaye mu mwaka w'ibihumbi 2003. Omar Al Bashir akaba agiye kuzobazwa na CPI inyuma y'imyaka 16. Ugwaruka bita abajanjawide bari bashigikiwe na leta Al Bashir nigo ahanini gwakoreshwa muri ubwo bwicanyi bw'ihonyabwoko, ubwicanyi bwo mu ngwano be n'ubwicanyi bw'agahomera bunwa. None iyo ngingo yo kurengutsa Omar Al Bashir muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yoba itanga umwizero ku bakorewe amabi nkayo mu bihugu vyabo harimo n'u Burundi? Biteze ubutungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ariyo CPI. Kugira twishugwe kuri ico kibazo twatumiye abatumire babiri. Uwa mbere ni Petero Karaveri niyo nkuru, akaba ari umumenyesha makuru wa radio Ijwi rya Amerika, akaba na cyane ari hano kuko arongoye ihuriro ry'abamenyesha makuru baharanira ubwo butungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Mwaramutse neza Karaveri. Mwaramutse Patrick. Nongeye ndaguhikaze. Murakoze cyane. Wakoze gutwitaba. Ubundi mutumire agira kabiri ni Maître Gustave Niyonzima, n'umushingwa manza akaba n'icegera c'uburongoye Kavibe n'urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa n'amasentare mpuzamakungu. Ndakumura mukije neza Maître Gustave. Ndabahaye yambo Patrick. Sangwa ikaze mu kiganiro. Mwakoze kudutumira. Wakoze nawe kutwitaba. Club de la Presse tuyaga ku butungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Mwavyumvise mperi wawe Maître Gustave. Inyuma y'imyaka 16 habaye iki kugira Omar Al Bashir agera abantu bose bamukura kwa maboko kugira yitaba ubutungane? Ubwa mbere novuga nti umuntu agiye kugira icizere haba ku bantu bose baba barahohotewe aribo bitwita aba victime bari mu gihugu ca Soudani, kubona baramenye inkuru nziza yuko amabi bakorewe cane abo muri Darfur barenga ibihumbi 300 bagandaguwe uhereye ku itariki ya 26 z'ukwa kabiri mu 2003 kugeza muri za bihumbi 2010. Rero ubwa mbere na mbere novuga ko bagiye kugira umunezero, bagira icizere ko bazokuzurizwa inyuma y'imyaka 16. Habaye iki rero? Habaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa, yagirizwa ubwicanyi bwa genocide, akagirizwa n'ubwicanyi bwo mu ngwano ico twita crime de guerre na crime de genocide, nizo yagirizwa. Ivyo navyo bikaba biri mu bubasha bwa sentare mpanavyaha mpuzamakungu yirahe kugira atereye muri abo bantu b'i Darfur n'abantu baharanira ubwigenge bwabo bw'agace barimwo, la region barimwo. Novuga yuko batavuga rumwe na leta. Hama rero leta y'ico gihe iti ntibishoboka, ahubwo ndabagandagura mwese ndabice. Acakoresha ugwaruka milice iyoboka wenyene, iyoboka umugambwe wiwe wariho aribo bita abajanjawide. Baca baraja mu bantu rero b'ubwoko bwa bariya bo muri Darfur, barabica barabasasika, harakoreshwa ibigwanisho vy'igisirikare ca leta. Eka amabi babonye arateye ubwoba. Niho rero abahohotewe, amashirahamwe adakengurukira ivyicaro vya politike hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu araba ivy'agateka kazina muntu
yatangura gutakwa n'abo bantu baho bishwe barabe ngene bo bashikira kure niho rero bataka ibiro vy'umushikiriza manza kizigenga kukira sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe kugira batangure kuraba amatohoza ku vyo bagirizwa ico gihe yari witwa Moreno Ocampo aturuka mu gihugu ca Argentine amatohoza araba hama niho mu nyuma mu bihumbi 2009 sentare muco twita chambre préliminaire 1 yasabwa n'ibiro vya procureur kugira bashobore gutangura amatohoza biraba niho basubira gusaba kandi muri iyo chambre préliminaire 1 yuko bo lansa donc bo amamanda d'arrêt international imitahe mpuzamakungu hama rero barayiransa mu bihumbi 2009 icagiye gutangaza nuko abakuru b'ibihugu bo muri Union Africaine baciye bashigikira Omar Al Bashir baramukingira nawe acagira ibintu novuga vy'agashinyaguro ahatangura kwifatira mu gahanga umuprokirere umoreno kampani sentare tuduga kujambo gira uti none kugira bihagere aho uno musi ndaca babwira niho rero mu nyuma ivyo vyaba mwibuke ko no muri Afrika y'Epfo yahatswe gufatirwayo agakingirwa ikibaba na Jacob Zuma yaramutswe ico gihugu muri ico gihe ibintu birigenda kuyangara rero ibintu uti vyagenze gute kugira izo nguvu zitakare hari ahantu atari akigenda naho mwumva yavuga uko yabona yishigikiye nabo bari bamushigikiye ni harashigikiwe hariho ahantu atashobora kugenda mu za Buraya mu za Amerika za Canada n'ahandi za Australia kubera uwo mutahe wa mpuzamakungu wari kuriwe niho mu nyuma rero haba ibibazo bikomeye mu gihugu hagati vyugarijwe abanyagihugu ivyerekeye inzara ibiciro biduga ku munsi bija rero kumuhitana abari bitwa azi ngo bari kumwe ngo baramushigikiye baramuvako bari bakuru mu gisirikare niho rero mu nyuma bavuga bati twebwe ntituzopfa tumutanze muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe atariko tuzomwicirira urubanza mwibuke ko urubanza rwa mbere yaheruka gucirwa ntirujanye n'ivyo vya crime de guerre ntibujanye n'ivyo vya crime de génocide n'ibintu vya corruption ibintu vyerekeye malversation économique gusesagura itunga ry'igihugu ivyarushwa yagirizwa baramukatira ariko barashigerageje gushiramwo n'ibindi vyerekeye abantu bapfuye kubera les manifestations kwiyamamaza donc no kuvuga bati ibintu biriko biraba sivyo rero bigiye kuja habona aho bavuga bati naho twari twamukingiye ikibaba tugomba amahoro amakungu ico twita geopolitique yaravuze ati ni muje hamwe mwese mugira ibiganiro nabi Darfur baje muri amahoro aboneke rero abo bagwana nabo have ukudahana kuveho ababuze bahozwa amarira bagize ibikomere biriho babivure niho bavuga ati twe ntidushobora kwemera ko ubutungane bwobaho n'abantu bacu bagandaguwe abo bantu rero baharanira Darfur uko yo kwigenga bati twebwe ibiganiro hako bitera bije imbere iyo mihari yagwana yahari yiti umuntu ategerezwa kuja mu butungane mpuzamakungu twizeye bwo bushobora bwageze n'amatohoza naho bagize aho baca bavuga ati ubu turemeye vyose yuko umuti ari uko yogenda rero umuvugizi wa leta acarabivuga arabishikiriza ku maradiyo mwarabibonye hirya yejo hose bivugwa mu maradiyo mpuzamakungu n'ahandi ko bemeye karakuru keza ko rero kubahohotewe aribo ba victime ni inkuru nziza kuri bo barabona ko ata muntu n'umwe ari hejuru y'amategeko barabona ko akazina muntu yego guharanira agateka kazina muntu n'abahohotewe barabona ko bitebuka iyo umuntu yakoze icaha aracishura ubutungane bwiye kuboneka Petero Kaveri niyo nkuru haciye umwaka aho igisirikare cagira kiti nyabuna Omar Al Bashir azocigwe urubanza na sentare zo mu gihugu sentare zo muri Soudani ati ntako yogenda muri za sentare mpuzamakungu mpanavyaha gute byazananye aho abasirikare bazi vyakorewe abanyagihugu bo muri Darfur nkuko yarabivuze Maître Gustave bagira bati ubu no musi turamurekuye
turamunikiwe naje mu butungane mpuzamakungu mpanavyaha kubera ikibamukingira kandi bazi yuko ibyaha byakozwe kandi afite umutahe mpuzamakungu. Urakoze cyane, reka ntabura nunganira mugenzi wa Maître Gustave ku kibazo bamubaje uti byazananye hehe. Novuga mu ijambo rimwe ko ni ikibazo c'umwanya, umwanya n'umwigisha mwiza. Omar Al Bashir akiye ku butegetsi kuva muri 1989 gushika Burundi mu 2019, umwanya wari ukiri mu ruhande rwiwe, ntaco yinona, yarabona ko byose ashobora kubikora, ariko ibihe byahindutse, ibihe bimaze guhinduka akava ku butegetsi, wa mwanya ntukiri ku ruhande rwiwe. Umuntu ashobora kwijajara akiha uburusho, akiha amavantage, akiha akikingira mu buryo bwose bushoboka, ariko birateba bigasenda kuko umwanya ugenda urahinduka. Kuvuga umwanya, imyaka 16 ni myinshi ni mike. Imyaka 16 kuba ariko arikingira ni mike, ni mike cyane. Wewe yarabona ati kubabuza babo ni myinshi cyane, babo bavuga bati nyabona n'umunsi umuheze wici wawe yagiye mazima yo ngumubona, kandi abamutwaye ubazi utararonka ubutungane n'umunsi umwe ni munini. Ariko re kuri Omar Al Bashir na leta yiwe igihe cabahindukanye, ibisaka vy'imbwa byahiye. Uti rero muri abo basirikare bamukingira bakagira bati nta kigo urubanza hano mu gihugu ariko kujari n'ubundi kibazo nticoroshe. Yego nivyo n'umwizero nkuko Maître Gustave bivuze kubakorewa mabi, ku butungane, kubashaka ubutungane mpuzamakungu kubukora, n'umwizero ukomeye cyane. Ariko ikibazo nticoroshe n'ubundi kuko novuga nk'ibintu bitatu. Ubwa mbere uwashikirije rijya jambo n'umusivile, ari muri ari mu bagize ijya Conseil souverain yo muri Soudani itwara transition uno munsi, n'umusivile. Uwo musivile ejo canke yeje abasirikare abagenero bande bashobora kuvyihakana. Ico ni cyane kuko ariko abasirikare hariho abagishigikiye Omar Al Bashir. Rindira ndiko ndaza. Ubugira kabiri byavuzwe na leta mfata kibanza, si leta yatowe n'abanyagihugu baracari mu kirengo mfata kibanza. Ejo hirya yejo leta mfata kibanza havuye ntawuzi umutegetsi mushasha ibyo azogira. Ubugira gatatu nuko n'igihugu ca Soudani ntikiri mu masezerano ya CPI, donc ntikiri mu bihugu 123 byashize umukono kuri CPI. Nuvuga hagati ya CPI na Soudani yahora ya Omar Al Bashir mu kino gihe atakiri ku butegetsi, imigenderanire si myiza. Ivyo bintu bitatu rero nivyo nkuko yabivuze ko bitanga icizere, ariko ibintu bitatu canke n'ibindi bishobora kuza birashobora gutuma ibintu n'ubundi bishobora kudindira, naho yavuze ko bavuze ko bagiye kumutanga muri CPI, bari acafise abantu uzenya abajerindira, acafise abagenero bakorana, acafise abantu bakorana, kandi Soudani yavuze ko izotanga abantu 4, ariko bari abantu barenga ibihumbi 300 ntibishwa n'abantu 4 gusa, bishwa n'abantu benshi, bishwa n'abasirikare bato bato, bishwa n'abajanjawide. No kuvuga ko aracara abantu benshi cyane bishobora gukwega, bishobora no gutuma bishobora kudindiza ubwo butungane kububona. Ari abatifuza ubwo butungane nibo besha ubwo bagishigikiye Omar Al Bashir. Ariko yagize ati ni mu ntumbero y'ukuzana amahoro mu karere, mu masezerano y'ukuzana amahoro mu karere. Ariko bagize bati nabo barobera kagira bati nyabona rengutse uyu mugabo kugira ngo amahoro atinde aboneke, mu ntumbero ku nyungu z'umutekano w'akarere. Abari ntashobora kugira bati uyu mugabo naje mu butungane. Egome uguje mugabo ashobora kugera mu butungane, ariko ntitwovuga ko ari ibyejo canke ibyejo meze be canke 3. Ariko ico nshigikiye kandi nifuza ko coba ahubwo nuko leta yarakoze gutangaza ko fata kibanza, yarakoze gutangaza ko igiye gutanga Omar Al Bashir n'abandi batatu bafatanje mu bari hejuru. Ahubwo iyo leta mfata kibanza ikwiye nyabona gushimangira ubutungane bwo hagati mu gihugu kugira ngo buhane bari abantu bose bandi bagize uruhara muri buriya bwicana. Ndakuze mbere wovuga ati hakeneye sentare idasanzwe.
sentare dasanzwe ariko hari nico abashingwamanza canke ababizi by'ubutungane bavuga ngo la justice transitionnelle, ubutungane bw'inyuma y'intambara bugenda burahana guhera hasi gushika hejuru abantu bagize habaye kwicana hagati y'abantu, ntihabaye kwicana ariko bariya bose bishe bagize uruhara bajanjawide n'abandi bose ntibazotwagwa irahe hazohanwa batatu canke bane, urumva sibo bagize uruhara. Yego nibo bagize uruhara rukomeye, ariko na sentare zindi hagati mu gihugu zibwirizwa kugira uruhara rukomeye. Yego cyane. Maître Gustave, wagize uti abaroberi b'Darfur nabo barashizemwo ingufu kugira ngo hashobore kuboneka ubwo butungane, nakagira ati nyabuna leta ihari ni leta mfata kibanza. Leta mfata kibanza urabe wowe no amategeko nta legitimite nko babivuga, nta nguvu ifise zuko ushobora kurengusa uyu mugabo yatwaye igihugu. Nagira imbere yuko nda kwishura kuri ico kibazo Patrick, ngaruke ku bintu bitatu mugenzi wanje Karaveri yaravuze, ariko nshimikiye ku mategeko mpuzamakungu. Icambere yavuze ati iyi leta yaravuye muri CPI, nta migenderanire iriho be na CPI kandi iri kumwe n'abasirikare bishobora gutosakaza ivyo vyerekeye ko afatwa. Ico nagira mvuge nuko ingingo ya 16 ya statut de Rome iri claire, iratomoye, ivuga yuko umuntu asinya adasinya aba muri CPI ataba muri CPI bitamure kurira gukora ubutunga gukora ubwicanyi. Oya, si ico ngomvye kuvuga, nuko iyo inama nkuru y'umutekano ya ONU igiga ikokiri mu bataka CPI co kimwe na procureur co kimwe na leta yasinye ayo masezerano. Iyo rero iyo nama nkuru co twita Conseil de sécurité des Nations Unies bikoze, uba warasinye uba utasinye urafatwa. Ico ni cambere biri mu ngingo ya 16 y'igitabo cacizeho sentare mpuzamakungu i Roma, co twita statut de Rome. Ikigira kabiri, leta iyo abo bantu baserukira leta, hariho ico mu mategeko twita le principe de la continuité, kuguma bibandanya. Iba leta mfata kibanza, iba leta yatowe, ivyikoze birangaja ico gihugu nyene kandi bija ku murongo nkuko yoba ari leta yatowe n'abanyagihugu, yaba yafata kibanza canke yindi. Hama gaca mvuga yuko rero kugira uje muri ivyo vya sentare mpuzamakungu mpanavyaha irahe, hari inzira zibiri ushobora kuyitaka utabanje kugira ico bita nico twita mu mategeko principe de la subsidiarité canke principe de la complémentarité. Nukuvuga yuko CPI itakwa mu gihe amasentare yo muri ico gihugu ataco yashoboye kugira atagize ico twokwita volonté yo kugira ifata abo bantu. Nivyo vyabaye, sentare zari iziwe yazikonisha uko ashaka ntizigenga. Rero iyo bibaye kwa kuntu bavuga bati mbega mu gihugu urubanza rwaraheze muri sentare le tribunal roko niho biherera hama bikaja muri sentare. Ariko iyo hatari intuzenya bidatomoye neza batagize iyo volonté yo kumukurikirana, iyo principe civaho haca hazi ico bitara primauté de juridiction. Hari intunge yakashikiriza zijanye nuko abakoze ivyaha atari Bashir wenyene hakoreshejwe sentare zikwiye nazo nyene zikora. Ico kizokora hari kwa kudahana ivyo ukugira ntihabe kudahana no muri mu vyo basaba abo baganira barabishira mu ngiro. Ikindi naco novuga nuko iyo leta afata kibanza yagiyeho hari habo basirikare n'abandi baharaniye bari mu mashira hamwe adakengurukira ivyicaro vya politique, ari navyo bitumye bigira inguvu. Nivyo basaba rero bavuga ati haboneka ubwo butungane, ata muntu arinze kwikingira ikibaba. Ivyo rero biri mu bintu bizoba, nivyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha ntishobora gufata bose ngo ibashire hagize hazofatwa abantu baba bakomeye ico twita les gros poissons, ico bita les lapidaires, abaja bagiye gutumwa barashobora guca ubwo butungane fata kibanza n'ubundi bushize mw'intuzenya inguvu n'amakunga akabushigikira bakabikora. Ni henshi twagiye turabibona no mu co bitwita le tribunal pénal international. Urabona mu gihugu kibanye c'u Rwanda vyarabaye ico bita gacaca, si bose bagiye muri TPR yarusha ni bwa butungane bw'inyuma y'intambara. Rero ico novuga nuko
ibintu yagirizwa vyose nohereza ko ku ca gatatu nuko yabikoze leta ya Sudani yarasinya ayo masezerano itaravamo ivyaha yagirizwa agenda kuvamwo mu nyuma canke ivyaha bari karagirizwa biramufata ni nk'ikibazo novuga co Burundi tunaga ikibazo cyo Burundi ngaruye kwa Petro Kave uravye uruhara rw'abamwe n'abandi kugira ngo ubutungane buzotebe buboneke intambwe yabonetse ya mbere muri Sudani Bashir azokwitaba mbega uruhara rw'abamenyesha makuru mwebwe abamenyesha makuru wabaye ugwaye kugira ubutungane imbere bigeraho bigeze urakoze cyane mbere yuko ngira ngaho nagira ngaruke n'ubundi kuri ya makenga yanje ya mbere yuko igihugu ca Sudani atabigenderaniye myiza gifitaniye na CPI no kwibutsa ko mu mwaka w'ibihumbi 2015 CPI umushikizamanza mukuru wa CPI yari yahagaritse ibyaha yari yahagaritse ivyo poursuite gukurikirana kugira amatohoza hariya i Darfur icabitumye n'igiki nuko Omar Al Bashir yagiye muri Afrika y'Epfo amakunga asaba ko afatwa ariko ntivyakunda byatumye CPI ivuga iti finalement ibyo turiko turakora ibihugu by'akarere bifitanye imigenderanire myiza na Sudani ntibiko biradufata ibihugu vya Afrika muri rusange ntibiko biradufasha baca bahagarika izo ntuzenya ayo enquête yariko arakorwa muri Darfur ariko byasabwe na ya conseil twariko turavuga mu kanya ya nama nkuru y'umutekano ya ONU iyo yariho y'imyaka 10 n'ingahe yose yariho iyo conseil yariho na Bashir yarahari ibyakoze byari bihari no mutayi wari uhari ariko ntigeze afata bisigura imbere y'izo ngwaniro zitidi zahabaye aho bakuru b'ibihugu ba Afrika bagira bati nyabuna abanyafrika ko ararenganywa abamenyesha makuru mwamaziki abamenyesha makuru rero bafise uruhara rukomeye cyane muri kino gikorwa kuko novuga ko nkuru nari rwacu urunani rw'abamenyesha makuru b'Abarundi baharanira ubutungane muri CPI ni nk'ikiraro hagati ya CPI n'ibihugu ni kiraro hagati y'abakora ivyaha les victimes n'abatemo hamwe na CPI nko mu gihugu ca Sudani nibi kugira ngo bimenyekane kugira ngo vyumvikane ko ari Sudani yemeye gutanga Al Bashir ni kuvuga byavuze n'abamenyesha makuru abamenyesha makuru ni ijwi ry'abatagira aho bavugira muri Darfur nibo bakoze akazi gakomeye hakozwe enquête menshi hakozweho reportage d'investigation nyinshi hanyuma ni nkimwe muri groupe de pression mu bantu bashobora kugira ico bakoze iruhande y'amashirahamwe yigenga iruhande y'abavoka iruhande n'abandi kugira ngo ubutungane butebe bushika ariko hari n'abandi bamenyesha makuru Petro Kave bagira bati baja muri iyo nzira y'abakuru b'ibihugu bya Afrika bakagira bati nivyo niko CPI kurikirana bakuru bihugu vyo muri Afrika abanyaburayi ntibakurikiranwa bakabeja muri iyo ntumbero jewe saho mpagaze yego nivyo harabiyumvira gutyo ariko jewe urunani rwacu ruhagaze ntiruvuga yuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ikurikirana abanyafrika gusa oya saho duhagaze twebwe ico tuzi kandi duharanira nuko ivyaha vyabaye bihanwa yabo umuzungu yabo mwirabure yabo wera yabo utukura ahanwe nk'ubu runani rw'abamenyesha makuru RGB CPI ntirunezere ko ari izina kanaka Omar Al Bashir agiye gushigwa imbere y'ubutungane oya haburunizo ko ari umuntu yakoze ivyaha yagize ivyaha kanaka agiye kubihanirwa ndakumvise neza imbere nk'ijambo metro uko gufatana mu nda kw'abakuru b'ibihugu ba Afrika kugira bagire bati ntibikunda ko yo kurikira muti siko turakunegura cyane kuko nta kuntu hoba gufatana mu nda kugira ngo bashigikire umuntu yakoze icakanaka kuko n'ubu vyavuze yuko Omar Al Bashir mu myaka 10 n'ingahe yaramaze yagenda ibihugu bitandukanye harimo byinshi vya Afrika harimo na Kenya harimo za Chad Afrika y'Epfo kandi bari buzi ubucuti urumva rero nta gushigikira ahubwo bari kwiye guhindura ingendo kugira ngo ntibashigikire kugira ngo baterere imbere bahenure bikungumure umuntu abacafuza abakuru b'ibihugu agakora ivyaha kanaka muri karere kacu Maître Gustave nakombaza nk'abaca makuru amaziki amashirahamwe mpuzamakungu amashirahamwe yigenga mweho mwamaziki bamaziki kugira ngo ubutungane ko kudana kujabona
gutinde bamaze ibintu vyinshi Mbere ko tuja mu kigira birimwo akarorero novuga gute bamaze akamaro kanini turaziza Human Rights Watch zaravuga iyo hatababo abo baharanira agateka kazi na muntu iyo hatababo bashingwa manza babo bantu babuze n'ubu ntibiba bigeze ngaho naho hose vyaguma bigorana bamwe bakabishiramwo inzitizi urabona ko vyari bigeze ahantu heza aho naho yabona ngo arishigikiye aho yaja muri Afrika y'Epfo agahakwa gufatwa hajya umuntu amaze kuvuga ati yarahaswe gufata habuze akantu gato habuze intege vyari vyarateye ubwoba abantu barasaba ati Jacob Zuma benshi usanga bafitaniye inyungu mu byo bakorana mu vyerekeye ubutunzi n'ibikihe mu Burusiya n'Ubushinwa barabaremera ati mugerageza ntafatwe urabona rero akamaro vyamaze ni kenshi hari ahantu atashobora kuja hari ibintu ijwi giwe yahora avuga ritashika kura atari acumvigwa hariho ibintu vyinshi biba vyaragenze ukundi iyo badashira mwizo nguvu n'ubu nibo babigejeje ngaho bari no muri abo bari muri leta afata kibanza ubu bagiye hamwe baba civile baja hamwe n'abarya ba ico bita agente militaire yafashe ubutegetsi kamukura bari kumwe mu benshi muri bo hari abari baraharaniye yuko ubwo butungane buboneka ico bamaze rero kirakomeye bari mu batuye atembagara kava ku butegetsi mwibarabara baragerageza barakora none babaho babigejeje bamaze rero ibintu vyinshi bimara nitsinzi kuri bo nitsinzi kubabuze nitsinzi kuri abo bose ega tuje mu gice kigira kabiri mbere ko ca dusozera ikiganiro tuvuge ibijanye n'u Burundi muri kino kiganiro tuvuge ibijanye n'ubutungane mpuzamakungu mpanavyaha tukaba turi kumwe n'abatumire babiri umuresha makuru Petro Caraveri niyo nkuru be na Maître Gustave Niyonzima mu Burundi hariho umwizero hariho umwitwariko wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ukukurikirana ibijanye n'ubwicanyi bw'abantu nk'ubwo mbega irengutswa Petro Caraveri irengutswa rya Omar Al Bashir mu Burundi biratanga intege kubabuze biratanga intege kuri mwebwe musanze muharanira ubwo butungane birabaha intege bose muri rusange navuga ko rino tangazo ryatanzwe na Soudani yo gushaka kurungika muri CPI Omar Al Bashir nakagohe nkebura barundi nakagohe nkebura barundi kubera iki tugitangwa kino gihano navuze ko umwanya ari umwigisha mwiza haragira ati umwanya no mucamanza murakoze mu Burundi naho bimeze gutyo hari uburundi navuga ko bufitaniye isano rinini ikibazo cy'u Burundi cyafite isano rinini na Soudani y'Epfo kuko nako na Soudani kuko naho bitandukanye gatoya mu Burundi batanga umwizero nahone kubera iki nofatira mbere ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yeruka gutanguza umwaka wabo w'ubutungane l'année judiciaire ejo bundi mu kwezi kwa mbere ivyo rero navyo bitanga umwizero kuko hari amadosiye canke ama communication ko babivuga muri langage ya CPI arenga ibihumbi 2 abagiye les victimes abakora ibyaha barenga ibihumbi 2 amadosiye bamaze gushikanwa muri CPI ngira ngo metre aja kubivuga neza kundusha kuko nibo batwaye ayo madosiye abo rero barafise umwizero cyane ko bavuga bati muri Soudani bagenzi bacu bagiye kuronka ubutungane kubera Omar Al Bashir agiye kurungikwa muri CPI nabo bati kumure natwe bamwe mu bakekwaho kudukorera ibyaha bazote bafatwa ico rero novuga ko ari nka klende yakagohe nkebura barundi kuko nta muntu numwe akwiye kwijajara akora ibyaha ahohotera abantu afungira abantu busa akora ibyaha by'indenga kamere yibaza ngo mu myaka 10 imyaka 30 imyaka 60 nzoba nkihari ni kibazo c'umwanya yego cyane mu Burundi Petero Nkurunziza yarazitiye nivyo nta mutahe umurondera ariko yarazitiye barashira no muri muno bibwirizo nshingiro yuko atamuzorenguzwa n'ubutungane mpuzamakungu ko ibarondegwa ku vyaha byakorewe mu Burundi mbega twogira tuti yarazitiye na Omar Al Bashir yayibaza ko yazitiye nivyo rero nta muntu yovuga ngo yarazitiye kuko
ku kibazo c'u Burundi mwibuke ko mu kwezi kwa 10 mu bihumbi 2017 ariho hugururwa amatohoza nyezina amatohoza yibanze yari yabaye mu bihumbi 2016 ubu rero ni vyinshi biriko birakwirikirwa n'ivyo biro vy'umushikiriza manza kizigenza ko kiriyo sentare ni vyinshi biriko birakorwa ni vyinshi bikorerwa mwibanga ni vyinshi co twita le principe du secret de l'instruction ariko biriko bigenda neza n'ibintu byo tuma ababuze bagira umwizere ko bazokuzurizwa ko ibikomere bafise bizovugwa rero ku kibazo cacu ntawo vuga ngo umuntu yarazitiye ngo c'u Burundi kandi ibintu biriko biragenda n'ubwicanyi bubandanya buba bwinshi bigaragaza n'ibimenyetso vya mbere vyashikirijwe ko ari vyo uravye abantu bagenda mazima yonge ku munsi abantu bicwa bacaguwe ico twita les assassinats ababorezwa igufa ni ibintu vy'ibimenyetso vyinshi kandi bikorerwa abantu murahuza na Petro Karavera agize ati ni kibazo c'umwanya ni kibazo c'umwanya niko no kivuga naje aho nonciye nsozira kino kiganiro urakoze Maître Gustave nibuse kuricegera c'urongoye Kavibe runanirwa washingwa manza baburanira abahuye n'ivyaha bihanwa na sentare n'amasentare mpuzamakungu mpanavyaha wakoze cyane ku mwihwezo duhaye mu kino kiganiro mwakoze namwe wakoze nawe Petero Karaveri niyo nkuru nkabisa yuko urongoye runanirwa bamenyesha makuru bahanira ubutungane bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha mwakoze kubitumira twagira tuti umwanya niwo mucamanza nkuko bariko barivuga muri kino kiganiro ndabasezere mwese ndabashimira ko mwadukurikiye ndabibutsa kandi ko indi sango rya kino kiganiro azoba ari ku munsi wa gatanu naho butaha